Yes, my name is Starboy the Sheep, all the way from Star TV. I'm Mr. Recorder, I'm Mr. Danger Man, I'm Mr. Sharpman, I'm the king of ladies, Mr. Dollar Boy, Mr. Hope, Mr. Monzo, Mr. Pashara Pashive, Mr. Recorder, all the way from Africa, East Africa, Mr. Loquisios. And I support everybody in our country. I love you. If you don't, I don't care for that. I don't care for that. If you don't support me, I don't care. I'm Mr. I don't care. All the way from TV. Iyi ni televiziyo kuyikirwa n'abakuru. Kurikirana n'abantu benshi. Nabitambye subscribers bamaze kudukurikirana, bamaze kutwizera bakora sabone. Tuje tubazanye hano. Uyu mwanya tubazanye hano kumbure ivyo 125. I'm Mr. I don't care. Uyu afite amazina menshi cyane. Ariko aho turi kandi hari ibikorwa bimeze neza cyane ndetse ahanasa neza cyane na cyane muri vya bintu nyene cyubahiro y'amavuga ati umuntu wa uronka icyo ufungura ariko kandi n'umufuko uronke icyo ubika. Umwe mu bajene nubwo yiko bavuze ati reka dukora imirimo yacu kumbure duhere A0 ariko umunsi umwe tuzogera kuri 1 tugere kuri 2 ndetse tugere no kuri 3 tugere no kuri 4 no kuri 5 aho ndi nantu hamota neza cyane. Reka tumwakire n'umusaza niwe atumenya kabigu no munsi abajene tubayeho niwe tumye bamwe mu basore abige ndikuvuga neza. Yes. I'm getting you bro. Yarkonda kumva niwe tuma abajene bamwe dutaha ijoro tudateka ariko je ndafise gaze sometime ndakoresha gaze kanje ndikagenda fresh tukamererwa neza tukaba fresh. Bro umeze neza? I'm good. How are you doing? Meze fresh son. So you good? Yeah, meze neza cyane. Yeah. Bamwita Gire ariko amazina menshi bamuziko nabantu bagomagara Shalom. Shalom Savi, Shalom Delivery, Shalom Fast Food, Shalom Raw Eggs, Shalom everything about Chips Mayai. Chips Mayai. Yes, Chips Mayai. Yeah. Chips Mayai nziza uzahana. Yeah. Ariko kandi uno mwuga uri kurakora n'umwuga novuga ko udasanzwe imbere yuko tuwinjiramwo amazina yawe twumvise ko ari Gire ariko Shalom ryavuye kumbure kugira twinjire neza mu mizi ya kino gikorwa. Yeah, Shalom anu ryavuye izina nahawe n'abantu igihe nari mu mahanga kuko nari mu gihugu bavuga icongereza. Gire ni mu gifaransa byari bigoye cyane ko bashaka kumamagara Gire. Shalom kari koroshe cyane ko abantu bose bashavuga ati Shalom ni sawa. Yeah. Mu gihugu basanga bakora icongereza nimba atari ibanga ico gihugu mwari musanzwe murimo ni cyahe ico gihugu mwakoreramwe imirimo imeze gute na cyane ko mwavuze ati reka tugaruke mu bene gihugu iwacu Burundi kumbure tubandanye dukomerezaho imirimo yacu. Wari mu gihugu cyahe imirimo yari yabatwaye hariya imirimo nyabari? Ico gihe nari mu gihugu ca Zambia yo nakorera imirimo ya misi yose. Yego muri Zambia. Yeah. Yo wari usanzwe ukora? Yego muri Zambia warakibonye cyane byaragoranye urakibura avuga ati reka subira iwacu ujya anye bavuga ati gito gitabwa iwabo. Yagenze gute muri rusange? Zambia wavuye wirutse kugira ugaruke iwanyu yagenze gute? Yes, navuye nirutse ariko navuye bikenewe ko ngaruka anye. Musanzwe Zambia yambereye umugisha cyane ko Zambia yaranyigisha ibintu byinshi cyane gose. Zambia yambereye nk'ishure ntigeze ndonka anye. Yeah. Uragiye Zambia urakoze imirimo itandukanye. Imirimo yari yagutwaye muri Zambia niyo washitse ukorayo cyane wakoze yindi mirimo cyane ho wamaze ikintu kingana gute? Yeah, namaze imyaka 4 kandi ibintu byari byanjanye yose ibyo nashitse nkora. Ubundi nimba atari ibanga mari mwajanye muduke kugira twumve natwe twasafira ibyo bizoba bitutwaye basi tugende tubifise mu mitwe yacu. Abantu benshi bagenda hanze batwaye ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko twese kije no gushaka ubuzima miberaho yuko nushaka kubaho kose waga yini ma Rolex tunakura oya aya n'amafarine dukandura bro. Kubera gufyonda ifarine n'amafarine bamwe baterura ivyuma retse babwira ati kora ma Rolex kugira mu fyonda ma Rolex manuze y'amafarine birimo akarusho kanini kuko iro kurakandura harimo akanyungu aronka icyo fungura yatandukanye no guterura ivyuma kabisa. Buno buzima urimo sibwo wari urimo utaragenda kubera ko ndakozi after. Yeah. Ndakuzi before after ariko ndiko ndakubona uri kurakora bino. Buno buzima wawe butanguye ryari wabitanguye gute? Kubera ko ndibuka ko umuntu yazanye ibintu by'ama Rolex uno munsi nubwo yavuye ku hit bivanye nuko yadukore asigaye akora ama Rolex mabi abishe ariko haraje abandi bajene bariko barakora. Buno buzima wabutanguye gute cyane wavyigiye muri rusange? But it's a long story kuvuga histoire yanje about this Rolex ni histoire ndende ntashaka kuvugira ngaha anyari wenda
igihe kimwe twanose umwanya tuzobiganira neza ariko byitayemwo hambavuye ku buzima bwaducanze tuba turi ariko ntabwo nari nzi ko mu myumvire yanjye nzokora icapati yabo ntabwo nari nzi ko bizoshika igihe nkakandura ifarini canke nkakora ibintu nk'ibi ndikunda gukorera kiwawe sinzi ko byoshika umunsi umwe nkazohata ibiraya muri je narumva nzoba umuririmbyi akomeye urangiranwa ku isi yose arimba gospel ya arimba gospel ko egera imbere kugira abandanye gukora akazi yego kiyagihe unzi warunzi ndirimba ya but now unzi abantu benshi banzi nk'umuntu ateka fast food imeze fresh iryoshe cyane ya kabisa turatanguye ubuzima bwo gukora Rolex twatanguye turi hariye epfo ku kaburimbo dukorera mu kantu mingana kabutsiki ariko bigenda biraduga imana ibananya kubihezagira nkuko umuntu aduga muri etage agaca ku ma escalier cyangwa imbaye nguma agashiraho ingazi agaca kuri promeshero ya kabiri ni ya gatatu turaje hano uno mwuga nuvuga yuko gutunza umwuga nuvuga yuko umeze neza cyane ico wishimiye cyangwa ico wishimirije kiruta aho tuzi bakora bakora Rolex benshi ugasanga barakora Rolex y'amashu bagakwita y'amashu indani uri Rolex zibiri ucugwara mu ndwara inzoka ariko kandi ngaha nta mashahara ikintu novuga yuko urushije abandi bantu bose asanga bakora ino mizigo canke biro bifungurwa n'icahe karite yawe hagaze kuki bo nta kintu novuga ko ndabarusha ahubwo tushe yanje I don't know ko bimeze gusa so yo imanyene dukora igano ndi kuyumviriza sanzishe ndababwira tirabice ariko kandi ndashonye nashaka gufungura nako ndakubwira rero ko ataco ndusha abandi ahubwo sinzi ko ari amaboko ategura ikintu umuntu ashaka gutegura ikintu magira ndayige ndayira mu kiganiro kaka ndagushaka gaseviette nigo turi icurushije abandi bantu egiyo karite niyo nkeneye babakozi ba Star TV mwese abantu 125,000 bankurikirana kuri Star TV ushaka nkukareka abo bantu ni benshi bamaze kumwikira nubwo toja ko mwite 76 ni fresh ikiza no konda kuzanira ibikorwa byiza ikiza no konda kuzanira video nziza cyane uyu rero n'umujene kuno munsi ashobora ko yatanguye igihumbi cyangwa ibihumbi 2 ariko uno munsi akaba ageze mu miliyoni ubuze ati icurushije abandi nuko kumbure twumvisha bene igihugu ariko baradukurikirana kuko president niwe yavuze ati umufuko wacu uronka icubika n'umuntu wacu cufungura iyo umuntu rero aje hano ashobora kuronka Rolex umwanya wari wese cyangwa murafise amasaha musanzwe mukorera kwa no Rolex cyangwa kijanye na commande umuntu ashobora kugira commande ari mu carama ari kanyosha bigakunda aho uri hose muri shop service uronka Rolex umwanya wose wishakira ufa ko ufise telefone yo muri shop service kwaduhamagara amatwa gutegura ikintu cawe bidafatiye ku masaha mu masaha muhera ko ni sangapi kubera ko turamenye Rolex mu gatondo baho Rolex ndirabaho ahubwo nta mu Burundi gusa tarajijuka ngo tumenye yuko anytime umuntu ashaka gufungura umurete ubundi muri ivyo bihugu twarimo Rolex kwazikora hanini ku murango muri ivyo bihugu mwarimo bari batangiye gukora Rolex ariko no munsi mu Burundi dusigaye dukora Rolex mbese zinaryoshe zimeze neza cyane nagiye mu gihugu cya Kenya mu kwezi guheze narabonye barakora ama Rolex mbega bibaza ko ari igiti cyatumye ducegwa nk'abarundi gukora Rolex aka itanu zimaze dushyize mu gihugu cyacu Burundi nta ico kibazo coba catumye ducegwa mu Burundi gukora Rolex nta cyo nomenye icyo ndacyishyuraho kubera sinzi impamvu ngira igihe cari iki kugira ngo natwe batangure kurya umurete n'ibintu bimeze fresh kandi urababwira ko niyo bibaye ngo ngurishiramo kutabivuze this one is ketchup ketchup ayabatayizi twinjiye mu bintu nkoresha mu kazi ariko ketchup ubasha kuyibona neza nkoresha ino 5 liter niyo nkoresha mu kazi kandi kamisi yose kandi ketchup benshi barayizi abakunzi ba Star TV nko muradukwiga cyangwa aba diaspora mukunze kuza mu cyacu Burundi uno muvandimwe araza gutanga contact yiwe ariko kandi ntibivuze yuko agenda bazaniye video kugira mu irabe gusa ku regarder serma shaka yuko urabe ikintu wumviriza uburyohe bwacu mu kukiraba ariko kandi no mu kugishira mu kanombe bwacu ubu ngubu muri ko murafungura ku yani munakura kwa macho sayi muri ko murafungura kumuraba ku mazo je ariko ndiko ndavyumva kwiryoshe inama mpamvu ndababwiye ati kizere gufungura muri ko muranda mufungure muri ko murafungura mutakoresheje amaso mukoresheje umuntu ni mu Nyakabiga ku Gicumi Nyakabiga ya gatatu Nyakabiga yose yerera ngaha jene bo ngaha ndetse n'inkumi ariko abatabi wabo cyane cyane kubera ko ababi wabo kenshi usanga kugira yikure amafaranga yo kugura Rolex usanga bitoroshe ariko ko ari byiza cyane
Ingiki kintu wobwira bari baradukurikirana muri uno mwanya babakunzi bawe babakunzi ba Rolex n'abasanzwe bazikugurira ahandi ariko umukunzi wa Starboy the Ship wasa kabutaje kugura Rolex na cyane cyane mu Nyakabiga uzobona hayi hasi cyane ndumva twokwankana twagiye basi Nyakabiga gusa ahubwo twashaka kubwira abantu bari mu mihingo yose gisagaca Bujumbura muze mu Nyakabiga 3 10e Avenue na ruguru y'ikaburimbi ku nimero 11 aho mushobora gusanga Showroom Service kugira ngo dushobore kwategura ibintu bimeze neza yandabatumira nico kintu ndabashishikariza ariko ushaka kumva udashaka kurya umuceri mu ijoro avuga ati nawe reka ngende kurya akantu kameze kari mu Showroom Service ko bisanzwe Rolex mukora sinzi ko tubwira reka kategori avuga ati ngane sindayimana ndagusigira nka kategori musangwe mukora Rolex gara abantu batabizi mumenga ni chapati ataraja Rolex babo muri Showroom Service akora raw eggs wumvise raw eggs wumva ichapati wumva amagi aho tashamo n'amafiriti ariko ntabwo dukora Rolex gusa turakora chips mayai shawarma sausage shawarma chicken aho ndiko ndavuga ko basanzwe babimenyereye abatazi chicken ni inkoko turakora shawarma sausage which means ko ari sosiso byose ni bisanzwe dutegura muri Showroom Service tutegura imirete turakora umulete jumbo turakora umulete fromage turakora ibintu byinshi bigiye bijanye na fast food byose turabitegura uno mutu umuntu bafite urubanza bafite mariage canke dot mwoshobora kuronka zimukwiye kuburyo ashobora kuvuga ati genda afise abantu 50 shaka nkoreshe komande ngaho amadene muzikore muzinshira ahantu muzinzanire ku rubanza neza cyane birakunda ikimenya yamenya ngamfise parete 60 z'amagi 6 trays for eggs vango aya magi ni nibaza yuko umukituye akadusaba ko tegura urubanza rwiwe ko rutegura kandi ibintu bikagenda neza cyane zonkagira komande ngaca nkara nkawe akakujana ukagenda ukayikorera muhiri wewe washatse gukora komande tukayiderivaringa ko nama Shalom delivery ashatse naho yoza akadutwara aherereye tukamukorera byose n'ibikorwa byacu haruguru bavuga ati ngo hari abantu ngo bashiramwe amagi makenya muri Rolex ariko je ntabyo nzi kwera ko nabimenyereye amagaba kwi ibyo bintu nanje ndakunda kuvyumva ko muri discipline de Showroom Service nitwigera twiba amagi nimba umuntu twari kumuha amagabiri ngo tumuhe rimwe canke tumuhe igice mu tumuha amagi akwiranye n'amafaranga yishuye kabisa muravyumva ko ari ibintu bimeze neza cyane je ndabasaba naza gushira akanimero kiwe muri commentaire ya mbere cyenda ipininga hejuru then naza kumwandikira ati Rolex zimeze gute muganire aho wowe uri hose Rolex ashaka kugushikira cyane cyane abantu bamwijabe ari amubwiza baharo akora Rolex ariko yivi apana je Rolex je ndayija je ndiko ndumva uburyohe bwayo wowe kurayiraba unakura kwa macho mimi niko naikura mimi mwenyewe si ndio leo igihari kubera ko afise buri kimwe afise na frigo nziza n'akanyogo kitamwo rero ni umunyarusaku rero nacungura ituntu genda ko ari utuntu twa karite kinyakimya n'amavuta aragwiye ndabona buri kimwe cyose kirahari bashobora kugutekerera take away buri kimwe cyose ziba zihari aba bari ko baratagura kugira ko mborengera abashore bikimwe hariya yes kabisa ndi kumwe n'umukozi asanzwe akorera muri Shalom Service. Shalom Service. Ariko kandi sinogera nakuvugishije bro wewe akabano seje ariko hano. Uyivugire ngo Dushabure byo piriti. Wewe urimbugire so urusi kuri hano. Na sanchani biri kurakora urabigishijwe cyane je ngaho bizi warakurota cyane waje nkumuye urashika mu Karibu boss. Safi boss. Utarakora bino horo warasanzwe Uri yanga. Akakazona kagutunze koko cyane
Karibu boga. Muri babantu menga bariko Akanda kakugirire. N'ikibazo. Akanda kakugirire ubunyene igazira nyagutse n'iminota. Mwe sempre iri ready uyu mujamu. Hapa ya special ya wiki sisuku hapo kwa material wambaye ni jezi kabisa ati ibintu byo mwambaye bifise isuku bimeze fresh nayo mpamvu tunambaye na neza tumeze neza cyane abakiriya bari benshi cyane akabiga yose aha niba kubera ko murabizi ahantu bakorera ibintu byiza nyine tuba duhari je Rolex zo nkani ziryoshe ziraryoshe cyane byo niko ndavuga sigura Rolex nshatse no yigura ndiko ndavuga ibintu sasa Sharon Yes sir. Je mbona nsa n'ubusozereye ko bidakenewe ko mvuga ngo Rolex igurwa yabivana ni ukeneye uzoza ngaha wiba amafaranga igurwa nta madeni bakubwira amafaranga ushobora kuyigura nibaza ko icyo nobasaba kunzi ba Star TV ari bafite page Jenda page. givuge Kwa page yanje wandika Shalom Service. On Instagram ni Shalom Service, TikTok Shalom Service, on Facebook ni Shalom Service bashaka gucana ibikorwa byacu. Yeah. kabisa nama modoka nkaraparika bari kwa Rolex zo kwa Sharon kugira duteze imbere umutonya wacu Yeah. Yesu bakunzi ba TV twasozereye maze kuba message Kanda mwesoma. tena ukayakira wayakiriye neza cyangwa wayakiriye nabi ariko cyo kugira cyo ko die message nayakiriye neza wowe tumeze neza cyane service zo mwazi meze neza cyane ibintu byose bimeze fresh my name is Mr. Boy the Ship Chapman the Jungle King of Ladies Dora Boy audio from Burundi East Africa ndetse no kwisi yose aba supported by Mwaka Hello